Technology nibwo buryo bwa mbere bwihutisha iterambere kw'isi yose. Iyo wumvise ijambo technology uhita wiyumvira ibikoresho vyorosha ubuzima. Yamarasa abantu bose bumvise technology bumva ibikoresho vyorosha ubuzima, ahubwo bumva ibikoresho bibononera ubuzima. Mu bihugu biteye imbere amamiliyoni menshi y'abakozi yakuwe mu kazi kubera amarobo bita ngo iterambere. Ashobora gukora akazi bari basanzwe bakora. Mu nganda nyinshi birukanye abakozi benshi kubera ko baronse abakozi badakenera umushahara, amarobo. Iyo ukwezi guheze mwayo makampani bahemba abakozi bake cyane ugereranije n'abari bahasanzwe imbere yuko ayo marobaza. Mu ruganda babona ko ari iterambere rikomeye cyane guhemba abakozi bake kubera ko ayo marobo adakenera umushahara kandi adakenera ifungurwa, ataruhuka, akora amasaha 24 ku 28 kandi ayo marobo ntashavura, ntaruha. Ivyo vyose bibinyungi hambaye mu makampani bigatuma ayo makampani atera duga cyane ku buryo butangaje. Ariko na hari iterambere ku buryo butangaje, hari abahasiga ubuzima kubera ko batwa akazi nayo marobo. Iki kiganiro nimenye ivyo taruzi kuri telefone. Irijwe umva ni rya Prosper Manirambona. Mu gutorora kanya kino kiganiro nifashishije igitabo cha John Pugliamo yanditse cyitwa The Robots Are Coming. Bisigura ngo ibirobo biraje. Ndaguhaye ikaze. Amamiliyoni n'amamiliyoni y'abakozi baswa akazi n'amarobo baja mu mabarabara kicwa n'inzara kubera kubura ico bafungura. Inyuma yo kamarobo abatsa akazi babura amafaranga yo kuriha amazi babamwo bakaja mu mabarabara, kandi buri ku mwaka uheze abo bantu bariyongera cyane. Ibihumbi n'ibihumbi bagafa bishwe n'inzara. Yamara amakampani bavuyemwo bariko baronka kabiteye ubwoba. Sima amakampani gusa yirukana abakozi basubiriwe n'amarobo. No mu buzima busanzwe ibikorwa byinshi bikenera abakozi bisigaye bikorwa n'amarobo. Umugwiza atunga guze ya modoka yitwara aca yirukana umushoferi yahora mutwara kuko ataba kimukeneye. We akira kwinjira mu modoka gusa ikaje mutwara ahantu hose ashaka kandi kamutwara neza. Amafaranga yari guhemba umushoferi akayabika, yamara wa mushoferi ubuzima buba bugiye kumugora cyane inyuma yo kubura icakora. Muhira ntakenera umukozi amutekera kuko amarobo aramutekera neza kurusha uko umukozi yobimukorera. Mu maresitora menshi akoresha ayo marobo. Mu bihugu biteye imbere ubu muvyeyi ntagikenera umukozi amucungira umwana iyo agiye ku kazi. Hari amarobo yakorewe gucunga no gukinisha abana. Izi robo ishobora kumenya niba umwana ameze neza cyangwa atameze neza hama bagatanga amakuru ku muvyeyi. Ubu hari amarobo akora isuku nko gukata amashugwe no gukoropa, guhanagura ibintu. Ubu mu buvuzi izi robo zirikoreshwa cyane mu kubaga abantu kandi zigakora neza atakosa zibikoranye. Mu gihe cya corona izi robo zarakoreshwa cyane kurusha abaganga basanzwe. Mu Bushinwa bubatse inzu y'umuturirwa mu kiringo kingana n'imisi 10 gusa. Ivyo ntivyari gukorwa n'abantu gusa atamarobo arimwo. Mwitangazamakuru hari robo yifashishwa mu kwandika inkuru ChatGPT. Hari robo yitwa Nadine yakozwe no mu professeur yitwa Nadia. Akazi ikora ni kuyobora ingenzi kandi ntihembwa. Izo robo zikoresha ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence. Ico tuzirushije no kwiyumvira gusa. Ni nayo mpamvu bavuga ko mu myaka iri imbere atamuntu azobakorera ubundi, umuntu azobaho ari uko yiyumviriye. Giremeye akazi kiwe. Niyo mpamvu gukorera ibyawe ari byo vyiza kurusha gukorera abandi. Iki kiganiro nimenye ivyo taruzi kuri telefone pro. Ni nahanda kirangirije yari Prosper Manirambona. Tuze dusubira mu kiganiro gikurikira. Ndakwibuza kugira share, like and comment.